kandi amahoro y'Imana abane nawe mwese. Kubatanzi ku mazina nitwa Jonas Praise Hatungimana, ndi umuririmbyi abandi n'umuvugabutumwa amasenga mu ishengo rya Apollo Deliverance National Church mu Kanyosha. Abandi n'umwe mu bagize umugwi witwa ubutumwa mu minsi yacu World Evangelization. Tabaye ikaze kandi muri mwanya mwiza w'ikiganiro cyaho dusangira hamwe ubutumwa bwiza bw'Imana bwa bundi buzanira agakiza uwizeye wese, yaba umuyuda ndetse n'umunyamahanga canke umugiriki. Uyu munsi tugomba dusangire hamwe ijambo ry'Imana. Turaza kwabira hamwe Bibiliya, amajambo make ashobora kudufasha gutahura igituma Bibiliya yanditswe, kugira ngo Imana ikitweretse cyo tuyisaba iduhe ubuntu bwo kucizera kugira ngo dukizwe naco. Iri kurasoma muri Luka igice cya 24 kuva ku murongo waho wa 25 havuga ngo, arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itebye cyane kwizera ibyo abavugishwa n'Imana bavuze byose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. N'amajambo Yesu yaganiriye n'abigishwa biwe igihe yaje kubiyereka kuyobora Emawusi. Bariko baganira ku kibazo cyari cyabaye kuri Yesu, aho yari yatanzwe minwe y'abanyabyaha ndetse n'abakuru mu by'amadini y'icyo gihe. Hanyuma baramubamba, baramwica, bamuhora ibyaha byacu. Rero abigishwa byari byabazazana bivanye n'igice bafise kuri Yesu n'ingene bamwizera. Kubona umuntu nka Yesu ashobora gufatwa, agakubitwa, akicwa, hanyuma akabambwa, hanyuma ntibashobora gutahwa neza ibyo ariko biraba. Rero igihe Yesu yabiyeka kuyobora Emawusi, yagaje kugendana nabo umwanya utari muto, bariko baganira ibyabaye kuri Yesu ariko ntiyabihishurira neza uwo ari we. Hanyuma niho mu kiganiro kirekire yagaje kubabaza ati ivyo muyaga n'ibiki? Hanyuma bamubaza bati mbega wewe uri umuntu w'umunyamahanga i Yerusalemu utazi ku vyabaye kuri Yesu? Bashaka bamuvuga ingene baramufise. Hama Yesu niko kubabwira aya majambo. Mu bisanzwe aya majambo dusomye agaruka kuri Bibiliya yose, kandi aza kuduha umuco mwiza ku bijanye na Bibiliya n'ingene Imana twishura biciye muri Bibiliya. Mu bisanzwe Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, kandi Imana twishura biciye mu ijambo ryayo no muri Kristo Yesu kugira ngo dushobore kuyimenya neza. Rero rimwe cyane naho twishura mu vyaremwe, ivyaremwe ntibiduha ubuzima bw'iciri, ariko mu ijambo ryayo no muri Kristo Yesu niho tubona ubuzima bw'Imana n'ico yakoze. Rero Bibiliya yanditswe n'abantu 40 mu kiringo kirenga imyaka 1500, igizwe n'ibitabo 66. Isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39, mu gihe isezerano rishasha rigizwe n'ibitabo 27. Byose ngo biteranije uronka 66. Rero Yesu ariko abaganiriza kuri Bibiliya, abereka icyatumye yari yaranditswe. Harimo amajambo yakoresha ati mwambura bwenge, imitima yanyu itevye kwizera ivyo bavugishwa n'Imana bavuze. Kubera ko aba Yesu yari kaganiriza bari abantu bo mu muryango w'Abayuda, baba bazi isezerano rya kera, ndetse bari bazi amasezerano y'Imana yose yari yasezeraniye ubwoko bw'Abisirayeli ku bijyanye n'umugambi wayo w'agakiza. Kubera ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, riduhishurira Imana, kandi Imana ishima kutumenyesha biciye mu ijambo ryayo, kandi riduha kugira ngo rishobore kutumenyesha iyo ariyo, kandi duhishure n'umugambi wayo w'agakiza. Rero isezerano rya kera ryose ryuzuye amasezerano y'umucunguzi azoza. Nk'uko twabibonye ubushize, umuntu Imana imaze kumema yamuhaye isezerano, hanyuma umuntu araricumurako, arihonyanga, arirenga. Muri uko kurirenga vyatumye atandukana n'Imana, vyatumye atandukana n'Imana y'urukundo, n'Imana y'ukugororoka, vyatumye umuntu adashobora kuguma ari mu bumwe n'Imana. Rero turiko turasoma
itanguriro turabona ko Imana yashizeho umugambi w'ibihe birebire nge Imana izokwigarukana k'amahanga yose bice mu mwana wayo. Rero amakuru yose tuba turasoma mu isezerano rya kera baba bariko bavuga umucunguzi azoza. Rero Yesu avuga ati imitima yanyu itevye cyane kwizera ivyo bavugishwa n'Imana bavuze. Acavuga ati Mesiya, mbega Mesiya ntiyari akwiye kubabazwa hanyuma akinjira mu bwiza bwiwe. Mu by'ukuri tiyo turaraba abavugishwa nk'aba Yesaya baranditse ngo nico gituma Uhoraho bwazo bihe kimenyamenya inkumi zosamira ivya mwana w'umuntu azokwitwa Emanueli. Ahandi bakavuga ku mibabaro yiwe Yesaya 53 akavuga yuko Kristo yakuri imbere yiwe nk'ironge agashami kavamwe imvura igadutse yamunyamibabaro ntiyari afise ishusho tumeze tumwihweza ngo yarazi ntimba icayi cyo ngo yarakingiye gahurwa n'abantu ngo ariko nitaje ntimbashimitiwe nashima yakubitiwe bakavuga ko itongesha amaso yakuriwe kandi byahimbaye Uhoraho kumubabaza. Rero uriko urasoma isezerano rya kera ryose ryuzuye amasezerano n'amazaburi aravuga nka Zaburi 22 ngo mana yanje niki kumubesheje. Tubona Zaburi 22 iza gusaba Yesu n'imibabaro yiwe. Rero Yesu abeka yuko ivyanditswe vyera vyarahishura neza yuko Kristo ariho kubabazwa hama akinjira mu bwiza bwiwe. Rero uriko urasoma Bibiliya ikivuga yuko atangurira kuri Mose. Kuri Mose bisigura yuko yafashe ibitabo 5 vya Mose kuva mu itanguriro gushika gusubira mu vyagezwe abasigura neza na neza kungene Mesiya yategerezwa kubabazwa kuko ba Mose bari bavyanditse. Nagiye twasoma akarorero nk'abarero turabona yuko habamwo abaherezi, habamwo gutanga ibimazi, habamwo gutanga ibimazi mu gishingo c'ivyaha vy'Abisirayeli. Tubona abaherezi b'abantu bashirwa ku ruhande n'Imana kugira ngo bashobore gutanga ibimazi mu gishingo c'ihanga rya Isirayeli ndetse no mu gishingo cabo kuko nabo bari badatunganye. Rero tubona abaherezi bakoze mu isezerano rya kera bose ntibaye batunganya ariko baye gicapo cy'umuherezi mukuru kandi ukuri azoza Kristo kuko bo batwara amaraso y'intama n'impene n'ibindi bikoko bitagira agasembwa. Ariko Kristo wewe ntiyajanye ntiyinjira hera ajanye amaraso y'impene n'intama, yajanye ayiwe maraso ayatanga rimwe gusa hanyuma Imana irumva ko ihagijwe n'ikimaze ciwe. Rero babariko batwereka yuko Kristo ariwe muherezi mukuru kandi ukuri atunganye gose. Babariko bavuga ko Yesu canke Kristo ariwe kimaze cuzuye kandi gitunganye gose cyagije umutima wa Data, ko ariwe mwagazi w'intama w'Imana, ko ariwe yatugiriye mu gishingo. Mbere na Mose yavuze ati Imana izohagurutsa uwundi muvugishwa muri mwebwe uwo ariwe muzokumvira. Yariko avuga kuri Kristo. Rero mu majambo make yahereye kuri Mose abasigura neza ivyo vyanditswe kuri we byose, hanyuma abasigura no kubavugisha no kuvuga bitabo 12 by'inkuru z'Abisirayeli kuva muri Yosuwa kugeza muri Esther, kuva muri Yesaya kugeza muri Malaki. Ibyo bitabo byose no mu mazaburi hose yaragiyeyo abasigurira ivyanditswe kuri we ko Kristo by'ukuri yariho kubabazwa hama akinjira mu bwiza bwiwe. Ugiye ku murongo wa 44 avuga ngo arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe y'ingene ivyanditswe kuri jewe byose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika, bazabugurura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Aha muri amajambo tubona ko Yesu arangije kubasigurira aca rero abereka yuko igihe bari kumwe yabasiguye yuko Mesiya ategerezwa kubabazwa kandi abereka yuko ivyanditswe kuri we mu vyagezwe vya Mose mu bavugishwa mu mazaburi ko byose bitegerezwa gushika. Muri bitabo byose 39 turabona abami nabo nyene babari igicapo cyase kuko niba batunganye, ariko Imana yabashiraho kugira ngo bakingire ihanga ry'Abisirayeli barirongoye mu butungane no mu bugororotsi ndetse bagwanire intambara abansi babo babateye bongere babitwarike. Ariko turabona yuko batashoboye gukora ibisabwa. Tubona Kristo aza kuzaho umwami w'ukuri ashobora kunesha Satani ndetse agatora n'umuti w'ingorane yacu. Rero turabona yuko isezerano rya kera abantu bose baba barimo kibaye igicapo cyase, meme n'abavugisha bavuga ivyumviro vy'umugambi w'Imana w'agakiza, nivyo Imana bavugisha. Rero aba bantu nabo nyene ntibaye batunganye. Tubona Yesu azamuvugisha aho kuri aza gutuma umuti w'ingorane yo gutandukana n'Imana. Rero turabona ko
inkuru zose none tutasoma mu isezerano rya kera tuzazi ko zizatubwira Yesu nk'umucunguzi azoza kugira ngo ashobore kuducungura adukure mu buja bw'icaha cyadutandukanije n'Imana. Rero Yesu yabasiguriye arababwira yuko ibyanditswe byose byategerezwa gushika kuri we kandi ko yategerezwa kubabazwa akabona ajya amakuba yose yabonye kubw'ibyaha byacu. Iyo uri kwasoma muri Yohana igice cyaho ca 5:39 Yesu yabwiye abafarisayo ati mwe mwasoma ibyanditswe n'umwete mwinshi kuko mwiyumvira yuko muri byo muzogira ngo budashira, ariko ibi binshingira intahe. Ni ukuvuga abafarisayo bari abantu baba barize isezerano rya kera, baba barize ku mutwe meme n'abigishwa bariko baganira na Yesu yabwiye ko ari imburabwenge imitima yabo itije kwizera ivyo bavugishwa n'Imana bavuze, kuko bari abantu bari barigishijwe isezerano rya kera. Ko mwibuke Imana yageze abisirayeli avuga ati ibi byanditswe muze muvyigisha abana banyu, byazo muvyigisha abana banyu nabaza bavyigisha abana babo, uko bana uzogenda rukurikira urundi kugira ngo bigwe mu mitima yabo kandi babone ko vyitondera. Rero uri kuraraba Imana yari yageze yuko mu Bisirayeli babaho bazi ibyanditswe vyera, babaho bazi ivyagezwe, babaho bazi amajambo y'Imana, hanyuma kandi bakayashira mu ngiro kugira ngo babone koranirwa. Rero aba bantu bariko bayagana Yesu bari abantu bazi ivy'Imana yasezeranye byose ku bijanye n'umucunguzi, bari babizi ku mutwe, mugabo ikibabaje igihe umucunguzi yaza ntibamumenye kandi ntibamwizeye. Rero iyo uri kwasoma muri Yohana ngaha aye tubona yuko Yesu abagize ko barabisomye barahaza umutwe, mugabo igihe uwo byashinga intahe yaza ntibamumenye kandi ntibamwizeye. Kutamwizera rero bituma badashobora no kuronka n'ubwo buzima budashira, kuko ubuzima budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Rero usomye kandi muri Yohana 20:31 avuga ngo ariko ibi byandikwa kugira ngo mwizeye ko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, no kugira ngo mwizeye mugire ubuzima, mwizeye bagire ubuzima mu izina ryiwe. Mu majambo make isezerano rya kera ryariko rivuga umucunguzi azoza, mu isezerano rishasha ritubwira ko umucunguzi yaje kandi azogaruka. Rero ibi ni ibintu iyo tutasoma ijambo ry'Imana bikwiye kubana natwe kandi dukwiye gushira ku mutima. Abakristo benshi basoma ijambo ry'Imana bariko barirondera, ndetse barondera ibintu bishobora guhaza ibyifuzo byabo, ariko Bibiliya irimwo Imana n'umugambi wayo. Vuga data yateguye umugambi w'agakiza, ningene umwana yaciye aza aragupfira, ningene mwemuyera ari mu buzima bwabo bakiriye umugambi bakongera bakawizera kugira ngo abahe ubuzima bw'uwo mugambi. Bakundwa muri ko mwanyumviriza, ico Imana duhamagarira nuko turaba umwana w'Imana tukamwizera kandi tukaza tukaronka ubuzima mu izina ryiwe. Nico Bibiliya yandikiwe. Paulo yabwiye Timoteyo ati ariko weho urazi yuko wewe mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora guhesha ubwenge bwo kuzana agakiza biciye mu kwizera Yesu Kristo. Ivyanditswe vyera biraduha ubwenge, biratumurikira, n'itara tumurikira, biratwereka Imana yariyo, biratwereka ico Imana iri, biratwereka n'ico yakoze mu mwana wayo, bikanaturongora ingene dushobora kwizera, kuko kwizera kuzana no kumva ijambo ry'Imana. Rero Bibiliya yose ibitabo 36 igituma tubifise ntitubifise kugira ngo tuve kubisoma nk'inkuru zisanzwe gusa. Bibiliya ni igitabo kikibaho cyari mu ndimi zitatu gusa, ikigiri kigebura n'ikarameya, ariko kuva ico gihe kugeza uyu munsi tuvugana Bibiliya ni igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi kandi cyahinduwe mu ndimi nyinshi. Rero impamvu ijambo ry'Imana rihindurwa mu ndimi nyinshi ni kugira ngo twumve Imana iyo ariyo, twumve icitwa ico yakoze, hanyuma twizere dushobora kugira ubuzima mu izina ry'umwana wayo. Rero turabashimiye kubw'ukudukurikirana. Ico ndabifuza nuko namwe mwomera yuko icyo Imana ibifuza ko nuko mwizera ko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, hanyuma mugaza mukagira ubuzima mu izina ryiwe. Rero Imana idushoboze twese kwakira iri jambo no kuryizera, kuko nta handi agakiza kabonekera. Ijambo ry'Imana niyo tarimurikira ibirenge byacu, ni wo muco umurikira inzira yacu. Rero tukwiye kuryizera, tukwiye kurigumbira, tukwiye kurisoma minsi yose, tukwiye kuririmbura, kuko agakiza kacu kabonekera biciye mu ijambo na mpwemu, kuko Yesu yavuze ngo utabyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana tubyaza ijambo ryayo na mpwemu, kandi ijambo ry'Imana ravuga kandi yuko ngo twabyawe n'imbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana ryamyeho ririho kandi rizokwamaho. Yohana nawe igice cy'amavuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi iyo jambo yahoranye n'Imana, kandi iyo jambo yari Imana. Byose byaremwe nawe, nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Muri ngo hari ubuzima, kandi ubwo buzima wari umuco umurikira abari mu isi yose. Icyo Imana
iduhamagarira nuko twizera ijambo ryayo, nuko tugumbira ijambo ryayo, nuko Bibiliya icika indongozi y'ubuzima bwacu ndetse igacika n'ubuzima bwacu bwa misi yose. Iyo uri kurabaho ku munsi udasoma ijambo ryayo, udasoma Bibiliya, uba uri kubatakaza cyane, kuko Imana yashimye yuko dusabana biciye mu ijambo ryayo, yashimye ko tuyimenya biciye mu ijambo ryayo, yashimye ko dukira kandi dukizwa kandi tukanagurwa n'ijambo ryayo. Rero Imana ishaka kubahezagira abakurikirana Peace International TV mwese, mwumve yuko icyo Imana ibakeneye ko, icyo Imana ibagomba ko nuko muraba umwana, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko uraba umwana wese akamwizera, uwo mwana nk'ingaruka yo kumuraba no kumwizera azomuha ubugingo budashira ndetse azomuzura no ku munsi wa nyuma. Ijambo ry'Imana ni ubugombe bw'Imana. Imana igomba yuko turimenya, ko turyizera, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo ubwiwe. Rero Bibiliya nta kindi tumbereye atari kuduhishurira Imana n'umugambi wayo w'agakiza, kugira ngo twizeye dushobore gukira kandi dushobore kugira ubuzima budashira kubw'icubahiro c'Imana. Dusenge. Turagushimiye Mwami kubw'ijambo ryawe, ijambo ryawe ryonyene niryo kuri, ibisiga byose ni ibinyoma. Turakwinginze ngo abo bose bumvise aya majambo make avuga ku ijambo ryawe, ingene watwishure biciye mu ijambo ryawe no muri Kristo Yesu, kugira ngo tugire ubuzima, bamurikirwe n'umuco w'ubutumwa bwiza, bakizwe kandi bizere, kuko atahandi haboneka agakiza atari muri Kristo wenyene umwana w'Imana. Ndasengera abantu bose bashobora gukurikirana ubu butumwa bwiza, ubagenderere, ubashire mu nzira niyo gusoma ijambo ryawe, gukunda ijambo ryawe no guhurumbira ijambo ryawe, kujya umwanditsi wazabavuze ngo nk'uko impongo ihuzagika ikondera y'imigezi y'amazi, niko umutima wanje uhuzagika ukwifuza ngo nihe nohurira n'Imana. Reka aba bose bariko Mwami bakurikirana ikiganiro bumve yuko aho washinze yuko bahurira nawe ari mu ijambo ryawe no muri Kristo Yesu, kandi ko guhurira mu ijambo ryawe nabo ariho honyine bashobora kuronka ubuzima ubu nibihe bidashira muri Kristo Yesu.